Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 17 mukakaro umwaka w'ibihumbi 2020 niho umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yishikiye ku itonorero ry'ikawa Murambi riri muri komine Busiga intara ya Ngozi. Igikorwa cari camuzindukanye nico kugurura icese ihemba rigira kabiri ariryo rya nyuma ku barimyi b'ikawa bashoreye kuri iryo tonorero kuri isizeni y'ikawa y'ibihumbi 2020 ishira y'ibihumbi 2021. Mwijambo ryiwe ryo gushimira no gutera intege abanyabusiga mu kwitaho gukorera neza ikawa mu ntumbero yo kugwiza umwimbu wayo ndetse n'ibindi biterwa mbumbarugo, umushikiranganje yabemereye ko kubwa leta mvyeyi kandi inkozi irongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye imbuto z'ibigori zo kurima mu mwonga muri irici bazozihabwa ku buntu. Aya mera umuronse ntimuce muyajana ku kabari ejo cyangwa hirya y'ejo amashuri azotangura mubika amahera yo kugura amakaye no kurihira amashuri abana banyu. Ntawe nipfuriza kugira amagara mabi ariko uwo byoshikira ntazotame kubera yaronsa amahera. Twashaka kwemerera amakoperative ari kararima mu myonga nyene cyo mukuru w'igucacu yarabivuze yuko tugiye basanga ku kivi na buramatari abo tuzosanga bitabiriye iririma ry'ici zobafasha kuronka ifumbire mutatamye cyane ariko tuzobaronsa imbuto z'ibigori cyane kuri gusa. Nabariko bararima muri kino gihe cici tugireho kumanuka mu myonga turabe abariko barabikora nzofashanya n'ubushikiranganje abataronse imbuto z'ibigori baronka imbuto z'ibijumbu canke imbuto z'imboga. Murumva rero akari imbere karahinda ngiki carico leta mvyeyi ngiki carico leta nkozi tuzobasanga ku kivi aho kuza kudusanga mu biro. Murabizi yuko leta y'u Burundi yasubije akarenge mu gisata c'ikawa kuko abene gihugu abarimyi b'ikawa bari baduteye akamo kandi barabisaba leta y'u Burundi. Ahanini icabitumye nuko twabona abene gihugu batama uduhera twabo ntibaturonswe kandi umwimbu w'ikawa bamaze kuwushikana ku matonorero y'ikawa atandukanye mu gihugu ntibarihwe. Ica kabiri nuko igisata caribagiwe abene gihugu bakirimbigwa ko n'abakorera muri iki gisata gitandukanye ngo bariko barahimiriza kugwiza umwimbu mugabo tugasanga ku rubuga siko biri. Leta rero ati reka tubikurikiranire twebwe rero twaratanguje muri Rusama hari Muyinga isekeza ryo kuriha ubwa mbere abene gihugu bari bamaze gushora ikawa kandi twagiye tubigira uko ikawa yagira hishira nuko amahinguro nuko amatonero yagiye arugurugwa. Hanyuma muri Ruheshi niho twaheraheza guhemba abene gihugu bikaba byakorewe hariya mu ntara ya Makamba. Gushika uno munsi rero nta mwene gihugu numwe turabonaza ariko aradutakambira ngo ntarahembwa guhemba rya mbere. Nyamba hari twashaka kumuremesha yuko irihemba rya kabiri rizogenda riraba nuwo yoba taronse uduhera twiwe mu ihemba rya mbere.
leta rero yaturonkeje uburyo bukwiye bwo guhemba abenegihugu bose mu gihugu cose bashoye ikawa zabo muri rino hemba rya kabiri. Mu kwezi k'umunani turipfuza yuko ata munyagihugu numwe yoba atararonse uduhera twiwe. Twashaka gutera akamo abajejwe intwaro, abajejwe abo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubwozi n'ubudukikije busanzwe dukurikirana ico gitegwa c'ikawa hamwe nabo bose bakora muri ico gisata c'ikawa ko mu kwezi k'umunani twogira urunani tukaraba ko atamwe n'igihugu numwe yo basigaye atarahembwa. Maze rero namwe bene gihugu nkabatera kamo yuko mo kwijukira iki gisata c'ikawa kuko mubona turi hamwe twese abajeje intwaro abikorera mu utwabo na twebwe mu bushikiranganje tuserukiye leta y'u Burundi ko tugiye gusubira kwitaho kandi guteza imbere bimwe biboneka iki gisata c'ikawa mu Burundi ku neza y'abene gihugu. Twiyumva neza cyane ngaha anyi muri commune Busiga intara ya Ngozi hano ku mutumba w'Umurambi ukaba ari nawo mvukako. Jewe ndashimiye cyane abakuru baturongoye mpereye ku mushikiranganje w'ibidukikije yarungitswe na leta. Ngashimira nyakwabura amatari w'intara yacu ya Ngozi. Mwavuze ni mushasha turamuzi, tugashimira na musitanteri tumaranye igihe aturongoye muri iyi komine ya Busiga. Twebwe rero aha anyi kuri ritonorero ry'Umurambi hashorera abanyagihugu batari bake. Hari ibintu vyaciye muri iyo misi heze twashora ikawa mu kwezi kwa gatatu tukazoza kuyahembwa mu kwezi kwa 11 bikatubabaza. Hanyuma iki cy'uyu munsi ni intambwe nini tugire dutere mu gisata c'ikawa. Yandwe Mariana. Yego kwa kumutumba wega Mariya. Ni mu Mpondogoro. Mpondogoro. Wewe turabona urahumuye. Yego. Wewe irabari n'ikawa kubakerana. Kuva nkiri umwana mutoya ari ikawa gusa tunguma dukoranye nuko. Kubona rero mwarajyamye ku gitegwa c'ikawa kugira ngo mu buzima bwanyu carabagiriye akamaro hakamara ikawa yabamariye kanyo. Yego yarakitumariye kwera. Gute? Twege kazi akamaro k'ikawa yarakakatuma katugiriye tugiriye akamaro. Ikawa twarazikuyemwe impuzu, turazikuramo isuka yo kurima, turazikuzira dukingira inzara. Nyene tukagenda tugasuma ico kilo cifu, tukasuma ivyo biharage, tukasuma ibijumpu, tukarara turiye. Nta mwana yagiye kwiba ikawa yeze. Nico kituma rero ikawa nyene na twebwe nyene kubera ziratugora gose, zikatugora. Kubana kandi kera ikawa ngo mwazisya ku mabuye. Twarazisya ku mukuruswo amazina ataraza. None amazina amaze kuza utubwira akamaro ayo mazina yazanye. Yewe gahubwo amazina yagize ibintu vyi yakoze ineza gose. Kubera igituma yagize ineza gose. Waraziswa wazanikira no ngaha. Ugasanga umwana yaziyoye yajanye kuzishora. Yagiye kuzishora. Ariko ubu niyo coba igisogwa wikorera ujana kwizina. Ujana izikomeye ukajana n'igisogwa ukajana kwizina. Hageze guhembwa uzohembegwa ca gisogwa uhembegwe n'izikomeye. Ahubwo izine nyene yarakoze neza mwege mwazanye amazine buta mwarakoze. None ko bavuga ko ikawa ngo zigoye gukorera wewe none kugira ngo ikawa yawe ikorere ubigenza ikawa
ikawa nyene vyatugora turaheretura tuvuye mu guheretura ukaja mu mashamba ugaca ibisasizo ukazana ugasasira ikawa hageze kwamura nyene ukamura nyene ukazana kwizina hari aho wituye hasi uzikoreye ukongera ugatora ukagenda hari aho ucitaye uzikoreye ukongera kandi ukavuga ati cegume mbandire ko mbere ndagishika niyo ndagijana hanyuma rero ndabona wateye igikumu nagiteye wahembwe udufaranga kandi urabona umengo uyu mwaka babahembye hakiri kare oya ni kare ibi bintu muvyakiriye gute ni vyiza ahubwo murahuruko ni vyiza cyane ubwa mbere byahora bigenda gute byahora biteba mweka amafaranga bakazoyaronka nko mu kwa 11 bariya amadeni basubiriye tukazoza guhembwa duhita duhereza mugabo n'ubu nico kimwe n'ubu yanyane wabuze uko wigira nyene uhituhereza mugabo ubu ntaco ni kazima binyarutse biranyarutse urumva ideni ricaye kuva kw'abantu ideni yogishura yego abagiriye neza ahubwo mwikuye ideni rega umuntu araruka yego ku mutima kumva ko umutima umerewe neza kubera atageni bari ugahangi wawe sa umugenzi wacahari bamwe bahora babagurira babasanze mu mihani wanyu ubu baracaza oya ubu ntabakiza byaraheze yego ubu rero mutashe muhimbawe mwahembwe udufaranga uretse kuvuza uti nca nishura akadeni umugambi ufitiye utwo dufaranga kugira ni menshi uko tungana kose harimo umugambi ndayafitiye utu dufaranga mitaneze wampaye nyene wanguranye hanyuma je mitani isuka haja ayi mitana agashambara utusigenda tugura ikiro c'ifu none hariho ikindi iragura rya n'agashitwa nabonye oya ntapfuyemo agashitwa oya n'agashitwa karimo none erega imiburyo inyuranye n'ikawa n'isekuru murane wewe ubunye yoyo uyisubiza mu ndumane gute ugiye kuyisubiza mu ndumane gute ikawa yawe ikawa mugabo ndisubirize mu ndumane nuko yisasira ubona mu dufaranga harimo utw'umukozi azogufasha kwisasira umuntu madamuhebera wopfa umuhebera hakuheba ikawa turagushimiye murakoze